kuva ku wa kane nkubitwa mpaka ejo ku wa gatanu naruhukiye ku gipolisi niho nje mva. Amida umuntu azi ko ari muri ofisi ya Amida arapfuye. Amida niwe atugurisha ngo badukuremwo amafyigo n'imitima, niwe atugurisha. Muri baza mana jewe naho boba bantwaye iyo ndiko ndaja ntahonze, naho boba bantwaye ngo ku kandi kazi sindabemerera, nibankatira itike ntahe. Uyu ni umurundikazi nawe avuze amajambo adasanzwe, avuga uwitwa Amida yarajejwe kubafasha muri Arabia Saudite ko ari bari karabagirira nabi. Hano murantunga Jesse nkoresha imvuga akoresheje mugabo bafise impamvu ayikoresheje, ariko mugabo je natangazwa n'ukuntu abantu bagiye kuvugira abarundikazi muri Arabia Saudite aho kubavugira ari bo babatoteza. Nukuri birababaje. Urumva niyo babituye bace bahagarara ku ruhande rw'umukoresha aho guhagarara ku ruhande rwo kuvugira umukozi. Umviriza, ni abavugizi b'abarundikazi bari muri Arabia. Ni mwumve ko muri abavugizi, nimba muri abavugizi mubwirizwa kuvugira abarundikazi, ntimuvugira ba mwarabu. Mwe murabakekeza ngo kora mukabashira mu makosa imbere y'umwarabu aca bafata nk'ubusa, kubera abona yuko namwe bw'ubwanyu mujije kubavugira nta gaciro mwabahaye. Reka rero twumvirize. Hano hariho amaudio mbanza kubasangiza kwanza, na amaudio yansanze muri groupe. Ndabanza ndayumviriza, maze kuyumviriza nacingira inguvu zo kumurondera. Jewe twivuganiye ngomba ndabasangize nanje twavuganye nacyo. Mugo banza mumvirize kwanza amajwi yo gutabaza ya mbere yavuye muri groupe, ndayahabwa n'umuntu ivyaciye bintera inguvu zo kumurondera. Ubunyene niho nkifungurwa, ubunyene tuvugana niho nkifungurwa. Mbere ndi mu modoka ndahejeje gusinya Reyade kubera je ndi umujidite, sinzi iyo ndiko ndaje ndi mu modoka, sinzi ko bantwaye kurira indege, ntavyo nzi. Gusa amwe twashikira muri Reyade niyo tuvuye. Sinzi rero iyo turiko turaja, je nababwiye bantahane kuko barankubise ngo none umugabo we ngo nzohore hajya. Rero nanka kuvuga kubera amakamera kandi akambwira ngo mvuza canshumita, nkamwankira ngo ararushe ngo ningende ngo tujyamane n'umugabo we. Ndavuga ni je navyo ivyo bintu ntavyo nshoboye. Abantu baguma bamira ibinini nyamba bagwaye imigera. Warabonye umugore abwira uwundi ngo genda mujyamane n'umugabo wanje? Naciye mvuga atoya. Munyuma rero ashaka kumfata ku ngufu turagwana. Hajuzo amwe abantu ajya yavuga ngo mususenkani. Mariyamu ndakimubwiye yarantutse, arambwira ngo we mupficana mushenzi. Ndamubwira ntoya nimureke tugende kuri office tubivugira kuri office, kubera nanka kubivugira mu nziwe ngwaca nshumita. Urumva mana ya datasha. Ewe bamaze kuza abagabo batatu ngo bagomba bankuremo amafyigo n'umutima. Je nkiyumvira none kubera ikantwaye kwa muganga kare. Urumva bakaguma baza abantu b'abagabo bavugana acha umba bavuga ngo koyesi wiwa ngo tabani ngo mafi mushikira ngo mafi antwara kwa muganga. Reka nkuye kwa muganga zankone zaciye batangura kumfata nabi. Rero ngiye kuryama nkavyuka asanga umupapa duhagararanye, acha mbyuka nkicara ku gitanda. Rero kubera iyo nzu tuyibanamo n'abandi bikamugora ukuntu yomfata ngo anige canke agire gute. Nguma ndi makine nabo bakaza kumbaza ngo umerewe gute, kandi telefone kujya bayihangika narabikuramwe akongera kabisubizamo, ngo ni ndayimuhe. Kuva ku wa kane nkubitwa mpaka ejo ku wa gatanu naruhukiye ku gipolisi niho nje mva. Amida umuntu azi ko ari muri ofisi ya Amida arapfuye. Amida niwe atugurisha ngo badukuremwo amafyigo n'imitima, niwe atugurisha. Muri baza mana jewe naho boba bantwaye iyo ndiko ndaja ntahonze, naho boba bantwaye ngo ku kandi kazi sindabemerera, nibankatira itike ntahe. Ngoranesha uraza ukomeye ugataha batakwishe bakakwica mu bwenge. Je gusa abantu napfuye kuhayambirira kubera baguma bavuga ngo gumaho.
naye nabonye ko atari heza ko hariho ukuntu iminsi yose nateka urusafuriya runini rw'imikate ntituyirye bagaca bambwira ngo ninugurure icyumba ndayishiremwo ntarabimenyera narashirayo nkabura umuntu n'umwe ariyo mugabo amaze kumaraho iminsi narateka indobo y'agahawa indobo y'icayi n'iyo mikate nyene nakaranze muri vya bikarango vyabo nkabonayo abantu 3-4 nkongera nkafunga ivyo bintu ndabigumamwo madama akashambari akara mu Burundi mafi mushikira akara mu Burundi urumva ngo sinzobivuge mu Burundi rero kujya kuno telefone yanje yaguma yihangika yagomba kumva ko no biyagira abantu akara mu Burundi mote noneho ntabavuze ngo kazobivuga mu Burundi nzoca ndakwica aho sahanu nukuri jewe ndagiye bankande ngura imiti y'ububabare mire aho nakomeretse bahashone ndiya sahantu yo mana jembere nza kumenya neza ko ntashe kuko urabizi ubu ndiko nca ahantu hatagira umuhana n'umwe sinzi ko ndiko nza ku kibuga c'indege nza kumenya neza ko ntashe ndakubarira urabona mbonye mpunyoje ukuguru mu ndege nca ndakubwira nti mana n'Imana nayibwiye nca ndayibwira nti mana urakoze uhankuye narabakubitiwe ndabwira Hamida nti reka tugende kubivugira kuri office ambwira abo bana maze kwisha kumbe Hamida ni wadutanga arazi abamuha amahera menshi ewe gaye ha office yarabaye nabi asha datashe nukuri datashe amezi 3 ntahembwe n'amahera 10 yatari nakundi mana ni mupambane nzoza ndabaganiriza kuri groupe narose utumeka ayo mwumvise n'amajwi rero yiwe yo gutabaza avuga Amida ukuntu ariwe ngo ariko abagurisha muri Arabia. Sinzi ko uwo Amida ari agiye gukora nka Karine canke yasubiriye Karine muri imisi yasa n'uwaciye bugufi amakuru mfise ndayaronka ku munsi abari iwe barabimbarira gusa mwibanga ridasanzwe kandi kumva z'umutekano ndarinda amakuru babampaye Karine muri imisi ngo yarisubiyeko nubwo bitameze neza mu gose nka kera. Niyo mpamvu mubona muri imisi ntariko ndamuvuga uyu munsi reka tugende kuri Amida. Uwo Amida ni giki? Ngomba kubanza kumurondera kwanza nkamuvugisha yase kuvuga nawe no gufata neza abarundi kazi tumwanikire nko twanikiye Karine nawe yisubire ko canke niyatahaza buri yaja. Reka ndabumvise ikiganiro twagiranye n'uyu murundi kazi nyuma yo kumva aya audio nashine murondera. jewe nukuri ibibazo nagiriye muri Saudiya jewe no kuvuga kuva guhera ku munsi wa 6 w'indwi heze ofisi ibibazo nkatabaza kuri ofisi nka umumama yantwaye yitwa Hamida nkamutabaza jewe akanga kunyitaba twavuye ngaho kuri ofisi y'u Burundi turi abantu 25 baraduha umukuru wacu Sandrine yatwigisha icongereza baratubwira ati ubu Sandrine na Tantiana uzogira ikibazo nibo muzocako jewe ndamutelefona Sandrine ndamubwira Sandrine je ndafise ikibazo ngaha bambwira ngo ndabicira abana jabo bana je nasanze abana 2 nsanze abana 2 burya rero je ngiye mu nzu gusenga bakavuga ngo ndabiciye abana ndavuga ati abo bana ndabakubitiye nabahe nkavuga ngo kandi ukavuga ko ndakuvuga ngo ndakwiciye ngo mvuze ngo ndakwiciye abana ngo cenda gucumita rero nkabwira bampamagaye akaca yongera genda mu telefone yo kuri office ntanyitabe mugabo mabuja wanje ahamagaye bo kuri office bakamwitaba ndababwira nije buko mvuga ijambo ni muntu ware kuri office mvugireho amajambo nanje mvuge ngo ahubwo ngo musabe ikigongwe ngo ugume ku kazi aho hari ku munsi wa 3 hari ku wa 3
ariko wa gatatu acavuga ati umusaba ikigongwe ngo ukore akazi ngo kandi wewe ngo uzohembwa ngo ari uko ngo amezi 3 ngo yongeye kwayo yandi 2 ngo ukoze ngo ariho ukoze. Ndavuga ntego mugabo ndababwira ati umugabo wiwe avuye ngaha ivyo avuze navyumvise ngo avuze gute. Hari uwundi mupapa wo muri office nyene yariko arambaza yavuze ati uwo mupapa nyene urugo mediatrice na Jibi Shanta ruhi Burundi. Ndababwira ati none mwafa mumbwira ngo ningume ku kazi kandi umupapa avuze ngo ningane isakoshi ngende mu Burundi je nimusabira amafaranga yanje y'amezi 2 sinotaha ntafise n'amahera n'imisi nakanuye ngaha mubona tujya amasaha 9 tukavyuka 11 nukuri nimusabira amahera yanje. Uwo mugore Amida acambwira ati wewe guma ku kazi. Ndavuga atego je ndi ku kazi. Rero uwo musi wa gatatu baciye banyugaranira mu nzu banyugaranira mu cyumba ntibabaye bakimbwira ngo tugende mu bwo Burundi banyugaraniye mu cyumba ngumiyo baca baraza ku musi wa kane hatangura kunkubita abana bankubise nyina wabo ndamutelefona madame kubera ko abana bawe basanga ino kunkubita kandi ari umwana akuze tureha kandi urazi umwana twebwe abana b'abarabo batubwira ngo ntitubakubite mugabo kubera wowe azicyara bucishi yaciye avuga ngo jewe ngo ntamukubitiye abana ngo ndamwiciye abana abo bana n'ubu ndabasize ariho bari. Rero cyambona baguma bamuhotera barankubita n'amafoto barafata amafoto barayarungikira uwo Amida nyene kuri office kugeza aho n'umubroka wanje bamuca amande ngo wafise umukozi ngo adakora. Ndavuga kubera ko yumviriza amabuja wenyene jewe atanyumviriza jewe ikintu nashaka mumfashe ubu jewe ambasade iri kwirantwara ku kibuga c'indege ndiko ndataha mumfashe no kuri Amida ampa amahera yanje nakoreye ayo mezi 2 kuko niwo bazinanye n'uwo mwarabu nta n'igihumbi yampaye kandi n'impuzu natwaye bazinyatse jewe ubu ntashe ngaragara impuzu zanje bamubwiye ati zana izo mpuzu z'uwo mu mama y'igikobwa yitahira yavuze ngo ningene ndazitore kubera bamaze imisi badukorera ikibi ubwo abantu bari muri Saudi b'abarundi baguhaye n'injye ugasanga baguhaye mu isumu gashikufa udashitse ufa naho bakakwiciraho. Jewe naciye mvuga nti zo mpuzu wase kunzanira ngaha cyo kimwe n'izindi ukazirobanuramo ntazo nza gutora jewe ntasha ta mpuzu mfise ipantaro 2 n'imipira 2 n'ibirati yazikuyemo kandi iyo pantaro imwe yoyo niyo naguze hajya kuri office niyo nasafiye musigaranye umupira je nukuri musabire agashahara kanje nukuri nakandi ntisaba nivyo naka namu umushahara wanje w'amezi 2 uwo mwarabu nawo barazinanye abana biwe ntabonishe barahari narakubiswe kugeza aho niruka mwibarabara ndabura n'abantu bantabara nabagwa n'igipolisi. Reka roje kubganje mbanze nshimire kwanza ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabie Saoudite ambassade iri kiragerageza kubyitwaramo neza gufasha abari mu byago ni benshi nishobora kubafasha bose ibinda nabitahura umugabo ari ukuntu tugenda turaronka amaraporo kandi natwebwe iyo tugerageje kubavugisha urabona ko atakibazo bagerageza kwishura. Ibi rero ni ibintu byiza bafise ukuntu bakora nyene twebwe dukorana nabo pe nabandababeshe natwebwe dushobora kubabaza ibyo tubabaza ntibatwishure mugabo twe tumenye kundi kuntu tubigenza mugabo tukabona abantu batabawe ikintu twara kugishima ko bariko barakora neza gusuma mbere zindi ambassade ziserukira abarundi mu bihugu bitandukanye ugerageje kuraba barasumba Zambia barasumba Tanzania barasumba Malawi barasumba n'ahandi hose je maze kumva no kuri barasumba za Uganda baraseruka cyane gose kuko hari ingorane nyinshi mugo baragerageza ukumva ko abagiye barafasha ikintu abo barakugishima. Hanyuma mu kurangiza kino kiganiro nagomba ndabwira ikintu kimwe umuntu yavuye mu Burundi akaja muri Arabia abagiye zikegiye gukora ntimuze mufata abana bagore nk'ibijuju canke ko arabasazi boza kugurisha amatongo yabo bakaja kurondera amafaranga badashaka kugira ngo bakore bashaka gukora mugabe ingorane zihari bakorerehe bakorane nabande abarabu n'abantu babi n'abagome n'abagesera n'abantu babi cyane
n'abantu badashoboka, niyo mpamvu mwumva bigenda gutya. Ku bwanje rero ndumva yuko ibi byo kubatoteza ikihuta kubasubiza mu Burundi, habaye gutumvikana n'umwarabu niyo amezi 3 batarahera, murakwiye kubahindurira inzu. Nimba ari sinzi ko ariyo ntumbero bihaye, ubu utumvikanye n'umwarabu mu mezi 3 atarakwira bashaka gusubiza mu Burundi. Kandi mwibuke ko abantu baba basize hari abasiga ingwate z'amaparisera, nanje ntashe ntakoze iparisera yanje ntiwohonyoramwo, nubisigura neza uko vyagenze kandi ntiworisha kiretse baciye haratonga kubasafirisha handi hantu, mugabo ntibibaho. Udashoboye guhagarara kugira ngo umuntu akore, nawe parisera yagusigaye nk'ingwati ntuzohonyoramwo, uyihonyoramwo nkande erega ubone ubusuma. Kwanza ivyo bintu leta irabizi, leta irazi yuko ubu kugira ngo basafire babanza kubasigira ingwati parisera, bakaha impapuro z'amaparisera yabo, ngo kugira ngo ugarutse ngo amezi 3 atarahera ngo iparisera ntuzobaza, bagaca bacurika ngira bavugana n'abarabu uti mu mezi 3 rero uzumucurike umucure bufune na buhoro kubera yuko ntazogaruka ntazogaruka. Umva ngo amezi 3 abanza here, hariho ngaho uri karakubitwa ariko ararira avuga ngo je ngo nindire ngo amezi 3 ahere, ariko arakubitwa ntajya merewe nabi, mugabo ngo arindire amezi 3 ngo abanza ahere. Murumva ivyo bintu abantu mwumva abantu atarabagome. Rero reka ndababwira ukuri, nimba uko bimeze bino bigo ntibifasha abarundi kazi, ahubwo birabagurisha bibakoramo business. Bino binyuranye n'amategeko wanashaka, nibaze barabakurikirana, uwo vyanse bamuhindure mu yindi nzu. Uko bimeze kuko si bose uvuga ngo ntibashoboye akazi. Ushobora gusanga mudashoboye akazi, mugabo ugenda muri Arabia wese aba yaragowe, abazi ko yiye gukora, ntiwoca uvuga ngo yase gukora. Rero ushobora kumwara ugasanga ni umugesera, ni umuntu mubi ntashoboka, none gukora gute? Bisaba ko izi mvugo z'abantu bavugira abarundi kazi bahindura, bagahagarara ku ruhande rw'umukozi, bakerekana ko bashigikiye umukozi. Nukuri nibwo yoba ari mu makosa, uwawe umujya umurundarunda ukamushigikira imbere ya mwarabu ukamwumvisha amakosa yiwe, ugashindukira mu kirundo ukamubwira ati mukosha ndakubwire wewe uko biri kose ibi nibi nawe n'amakosa yawe, mugapana gushobora ngo ukamwumvisha yuko ari mu makosa imbere y'umwarabu atakuri na gukiyarimo. None mwe mwumva muko murafasha iki? Jewe dushaka kuganira bose, mwarabu ndamuganiriza nkubwira ati mugabo abarundi kazi bakunda kurya kubera bafise inguvu nyinshi, big energy. Nimba bashaka yuko nimba bashaka ko bakorera, bashaka guhereza indya nyinshi kugira nkiza energy nyinshi nawe ukore. Harabona byumvishije n'ukuri baragenda baragura ibiharage mu isoko, baragura ubushaza, bakugumba mugura ifarini tizuracumba ubugari. Avuga ati jewe ndakora nkakora mejeje kacanye nakubita ubugari irobe ry'ubugari, kabanza nkabukata tare giye banafata video ndi kunirira bariko baratwenga ukuntu ndaburya. Ati mugo mpejeje kuburya nca ndabereka ko ntaririye ubusa, gaca ngenda rero nkakora akazi nk'ikimodokari, tibakavuga ati ngo kwezi ngo mwambwiye ngo kwezi ndiko ndakora. Abarundi barazi gukora, ariko ni mubashigikire bakore, apana kubatoteza. Uyu rero ubu nitwo turavugana ku murongo, ariko bamwirukanye atana kimwe bamuhaye, ivyo byose babisigaranye, ntibamuhemvye ameza ngaha adahembwa 3, impuzu ntarose n'impuzu zibo bazisigaranye. Murumva ni nko gusimba urupfu. Uwo wikimwe baje si ico avuga ati nubwo mwumva avuga ati none ndatashe ntafe ntahanye, ariko ivyiwe n'ubundi yavuze ko azobibaza ntibizoherera ngaho. Muze mubagirira nabi muzi ko ivyo mubakorera bataca baheba, bazobibaza bazobikurikirana kandi muzobariha, kuko no mu gusafira babaha amafaranga. Muze murabimenye, binaretera bizi.